Twaje muri festival mu ntumbero imwe yo gufasha gusa. Ego. Mwumva gute akeche gihe muri no festival? Bon, nakaryo keza urumva twaronse kuza muri festival, umunezero ni wose. Nawe urabyumva iyo umuntu agarutse iwabo. Mutubwira gishesha muje kwereka abarundi bene wanyu muri festival? Kirahari cyambere ni festival iraza guhuza abantu benshi, sivyo abaririmbyi ba kera ndazi ko mwarimo bakumbuye n'abakinyi bakinye umupira w'amaguru n'uw'amaboko. Ego hanyuma turetse ibyonye twaje natwe dufise icyo dushaka guterera muri football y'u Burundi. Ngo nkuko mubibona nambaye so turabahaye ikaze muzoze nitwabatumira muzo twitabe. Intumbero yacu ni ugufasha abana babuze abavyeyi bose babiri. Dufise projet ndende ariko tuzotangurira ku bana b'abahungu, nitwayikora neza tukayishobora tuzoja dukora iyindi y'abakobwa. Ubu turiko turubaka mu Kajaga, inzu ziriko zirarangira, niho tuzoshira abo bana kugira ngo bazoje kubayo. Icyo gishasha Amani House Association ubu ni rishasha, ahubwo ntiriravuka mu Burundi ariko twatanguriye muri Norvege. Yego hariyo n'abandi bazoza muri festival ariko turi kumwe muri Amani House. Ariko barakurikirana kumbonesha kure kumure uyu munsi bashaka kuba batari baje uwari wose kwidondora neza. Ku bantu batanzi sindi uwa kera cyane ariko natanguye gukina ngahanye ntangura muri nkuko abandi batanguye mu majunior deuxième division. Natanguriye muri Espoir ari junior ya Vitalo ihindura izina, hanyuma mu nyuma tuja muri Prince Louis. Muri Prince Louis twahavuye ariko twakina muri Prince Louis kandi turi muri equipe nationale junior yo muri 95 yagiye gukina Qatar muri mondial. Ku mazina Ndabaniwe Saidi. Saidi muvuga mu Ndabaniwe Saidi. Muvuga mu gisagara cya Bujumbura cyangwa muri Ego nakuriye ngahanye mu gisagara cya Bujumbura mu Cibitoki no mu Ngagara. Navuye ngaha rero muri 96 nerekeza mu Rwanda. Mu Rwanda niho nakinye imyaka igera nk'ine muri Rayon Sport. Turiko turabona abakinnyi benshi bari muri diaspora ariko bariyumvira gufasha. Tubwiye isano biri hagati kuba umukinnyi no kuba umuntu yumvira igihugu ciye no kugifasha. Kwanza reka nishure kuba umukinnyi. Iyo wakinye umupira novuga ko ari nka drogue, ntushobora kuwuheba. Birumvikana ko ushobora kuwuheba kuwukina ariko ukafasha. Cyo gituma abantu bose baheza umupira usanga aheza ari umucoach, ahejeje kuba umucoach ashobora kuba mu president wa club.